Igihe umurezi yasavye umunyeshure gukora imibonano mpuzabitsina kugira ashobore kunguruzwa, yavyanka akamuyobeza ngo ni icaha gikomeye cane kandi gihanwa n'amategeko nk'uko bivugwa n'umushingwamanza Ildefonse Congera. Aho usanga umwigisha runaka abwiye umunyeshure ati wewe ntuzomenya utampaye tutaryamana. Ni harcèlement. Rero umunyeshure murabizi yuko mu gihe aba cambaye uniforme naho yafise imyaka 50 aguma ari mu minere. Iyo faveur sexuelle canke kugomba kuryamana n'uwo muntu akavuga yuko adashobora kumumenyana bataryamanye. Ni ukuvuga naho buze ubwenge gute n'amanota arayakwima mutaryamanye. Ni ukuvuga naho wokora gute arashaka kugucira amakosa akavuga ati wewe ntibabitoye. Mfatiye nk'iki bibaye hagati y'umurezi n'umunyeshure hoho biramutse bimwagira arahanwa cyane kuko ahanishwa umunyororo uri hagati imyaka 15 gushika kuri 30 mu gihe bikorewe umunyeshure. Mu gihe ico caha kitamenyekanye ariko hakaba hari ivyemeza bikwiye, uwo murezi arafatwa akakugwa ko amatohoza nk'uko umushingwamanza abandanya bimenyesha. Bifashijwe nk'aya matelefone ashobora gufata message akayibika. Iyo message niyo kuzoca kibicagirira ca wa muntu. Ariko ari mubwiye ku munwa bica bisaba yuko arondera abantu baba baravyumvise. Dufatiye mubwiye ku munwa utaciye kuri telefone bica bisaba yuko ari amasura aza kubisura. Haraho bishika rero bikaba mwibanga. Bise mwibanga wa munyeshure akayoberwa kubera yavyanse bya bindi agaca yerekana za message donc bahana na wa muntu nzero. Muri ico gihe rero inzego z'ubutungane cyane cyane mu gipolisi na parquet zirashobora guca zifata wa muntu bakamubwira ko amatoza kandi amatoza abayoroshe kuko bafise message umugabo umwigisha yaranditse naheza ngo bive imbere. Naho atacoboye yagize naho bataba bararyamanye arahanwa kandi arahanwa bishimishije. Mwomenya ko gukubagurwa bifatiye ku gitsina mu mashure ari kimwe muri vyinshi bituma abanyeshure baheba amashure.